Kakana ka Balthazar uno. Mumeze neza? Mumeze neza? Sava? Tubwizanye ukuri. Tubwizanye ukuri. Uyu mwana mwe waramukunda? Naciye bitahura. Tumukomere abashi cyane babane. Ya! Eka turindira shike. Très bien, yatekanye. Nagoma ni presente kugira mumenye jende umwana wa Balthazar. Balthazar papa yitwa Balthazar. Aho nagiye hose baramukomeye amashi. Amaze gukina imatch zishika amajana 4. 400. Eka ndabwira ikintu kimwe Kidube yavutse 1964. Mu yandi majambo yavukiye rimwe na mama. Ndiko ndibaza iyo bara Kidube akiri muzima agaca menyana na papa Balthazar. Nibaza ko Kidube atari gusohora indirimbo yaregeye Balthazar yari kwisohora ndamubishigene yari kwisohora. Igozani TV, Igozani TV, we could cry, oh. Et voilà, c'est comme ça. Vous voyez, oui, vous savez, nous avons carvati ni chatiera. Vous m'avez enveloppé zibiri. Oui, nous avons. Oya niwe yatumye ibintu byose ngaye Gitega bigena neza, niwe yatumye abartiste benshi bashobora kubakoranira muri kino kibanza, niwe yatumye ibintu byose biba biri bien organisé. Tumushimire cyane, bamwita Monsieur Eric, tugushimire cyane. Hariya kuri yatabura bari bari ku ruhome, abamama rero ndakubwiza ukuri nibo bantu ba mbere vraiment baterera nabonye. Basigira envelope zibiri hajya igarukire. Twakire rero Kimkiwi. Kandi yavuze ko tutamwakira, ari yakira. Kimkiwi, welcome on the stage. Yes. Bijya twabihevye, reka ndababwira ikintu kimwe. Igitega munafise umuntu afise impano. Gusa ndi kwera abanyagitega bakanye cyane. Nagoma ndabereke ingene vyagenze Bujumbura. Nagiye gutwenza kwa Kigingi. Entre yambwenda baramutse. Ngo yambu cyane nze kumubwira gute. Uti yambu. D'accord. Ndiko natwenza kwa Kigingi. Abanyabujumbura murazi gabashingene bagayana. Muramaze kubibona. Naragiye Kigingi aranyakira tutiga twakiye umukomedi akomeye cyane. Mu ntara ya Gitega. Cyane Nyabututsi. Ndakurahiye abandi bari bakomeye amashi jengeze amashi su ndavuga none ibi bintu by'ubwoko rero bigarutse genda babanza ndeko mutankomera amashi cyadabwiye ati ni muzi uri imbere yayo cyasubirayo murabigere nange mufite munyebana wa yakumara abantu cyadaza porep hari numwe nabwiye ko mamashi baciye bakoma amashi barata kuri ayiji barashira ko sabone kuri YouTube. Ndamenyeshe kuri YouTube Gitegereje mu wa mbere akurikiye cyane fisaba abone bangana guca ayi barashika duze jewe mviriza bane pase narashize ko video umwaka umwe gusa ariko amavyuzane kubadida urabona kubadida mumeze neza. Oya kamene Gitega murafise impano. Sindabatumwe ngo mugende gushira ko sabone bazoza buke sivyo. Abo 12 harimo abakozi 3 badukorera na jewe nabo tuvukana 6 babaye bangahe 9 na 3 narishi igihumbi. DJ yitwa Zenobi muramuzi. Zenobi niwe yari karavuze. Genda vugani abanyabujumbura baragayana ndabahasho barankomera amaji. Abanyagitega bari bahari bavuze bati kabisa turi n'Imana. Ndashobora kugira beatbox gatoya mukumviriza impano ngira mukunda umuntu muzi. Paha production murashobora kumbasha bikeneye. Wara Imana ibakire. Wara. Koma yo mashije. Uko murandurije na sora. Nimubwe ngo ni DJ yari hariya ntawuriyo. Subiremo. Hama imbere ko subiramo ndabasavye abantu mukunda kunzanira amahera kuri sere sinabikunda ndavyanka murashira hamwe mukayama mvuye kuri sere sivyo
Un peu de respect. Najya sinari ko nzi bino bintu na reka niha amashi ibaze nk'umuvyeyi wanje ahantu hari mama ndiko ndamubwira ko nkina comedy yambwiye ati ivyo bisazi kakana ka Balthazar unoze mumeze neza sava tubwizanye ukuri uyu mwana mumaye waramukunda naciye bitahura tumukomere amashi cyane n'abana reka turindira shike très bien yatekanye ndagoma ni presente kugira mumenye jende umwana wa Balthazar papa yitwa Balthazar aho nagiye hose baramukomeye amashi amaze gukina imatch zishika amajana 4 400 reka ndabwira ikintu kimwe na Kidube yavutse 1964 mu yandi majambo yavukiye rimwe na mama ndiko ndibaza iyo bara Kidube akiri muzima agaca amenyana na papa Balthazar nibaza ko Kidube atari gusohora indirimbo yaregeye Balthazar yari kwisohora ndamubishye yari kwisohora okay mwe murafasha amashi ndabwira iyo ndirimbo turagira gute ndabata abari ko barako amashi mwese n'abafana ba Balthazar anyana mushaka nje ku bya Balthazar mwikomera abashimbe muri abahinga mubazireza Kidube yavuye mu 2007 wana je nkiri muto nashaka kuba umumenyesha makuru umujournaliste narakunda makuru d'ailleurs reka ndababwire jewe ndiko ndaraba makuru naraba France 24 RTNB RFI mwumviriza byose mwumviriza ari nakantu kari kuri France 24 nafashe ku mutwe bavuga ati umwana ni umujournaliste nashobora kugira mukumviriza. Bonsoir chers auditeurs, auditrices, bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information radiodiffusé et présenté par Tony Robert. Bienvenue. Commençons ce journal à l'actualité internationale. Monsieur Balthazar est l'un des meilleurs légendes dans la province de Gitega, connu sous le nom de Papa Kiwi. Reportage avec Kidube. On va y makuru. Cyandumviriza ingene aba animateur ba match muri France banima match. Muramaze kumva bajya ba ariko ara match ya Barca na Real Madrid. Bagamenyesha makuru baratubwenge. Baragira ama recherche imbere ko bavuga match. Ndabimeze guca aya. Voilà la manche qui continue, on est à la 24e minute. Cristiano qui prend le ballon. Cristiano avec deux femmes et deux ex. Voilà le ballon qui continue. Le stade a été construit à 228 millions de dollars. Voilà Mbappé, le cousin de Balthazar. Le Balthazar, non! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Et maintenant Messi qui a sponsorisé Balthazar pour qu'il fasse ses matchs. Go! Merci Messi avec 2 mètres de longueur. Son truc mesure 2 cm. Très court. Go! Moi bien intéressant. Chawibaza rero abana abuna muri ko baravuga match. Na mu kibuga ubusambanyi kabaye ndanse. Hewe arachinjije batubwiye kwitsina giwe ari Balthazar
tubibutsa ko haca habirozari. C'était bien. Tuwabitesa. Oui. Ndashobora kuza kubaraba gatoyi. Kama muramunda byanga byanyu. Mumeze neza? Abakobwa bari ngaha twikomera amashi. Oche, reka ndababwira ikintu kimwe. Abakobwa bari ngaha ndaganda babwire mwe muraciye ubwenge kuturusha. Mbaza uti kubera iki? Mbaza igituma. Sibyo? Je muhira ukuboko bakwita umuhini. Niko bakwita. Urabona umukobwa yashatse kumuterura. Uvyanka uvyemerera uko bamuteruye. Umukobwa uzobona je buke guki. Wowe ni washabara. Urukumwe ibihungu uzobona ngo jewe. Ndakwereke. Jewe nasenge wa Balthazar. Obadi. Yeah. Umeze neza? Oui. Ariko serious. Niriwe ndaruha. Mwana kigitega mu Simana. Ndi ku munsi nja gutwenza kwa president. Turi kumwe n'abitwa ba Madudu. Turatwenza biranga. Mbona haje mu security. Tini sawa. Wego. Wemwe mutwenza. Tuba minite mutaratwenza. Igihugu kiri ngaha. Hasi mwese. Barasaba ikigongo ati burya rero turi kumwe n'umuntu atwenza cyane mugabo atwenza ari umwe. Ati n'uyuwe. Nuriya yirabura. James 27 kigive wewe gufunga 27 bagufunga sivyo acaraza ari wekiwe wewe uratwenda ati je n'igitsika ndakimanyu ati cha kuri se acambata ikibazo turabini wateguye namwe ati je sinegura je ndagenda imbere abantu twacana batwenza acambira uca kutwenza utateguye imbere y'umukuru w'igihugu jewe wende kuraba yambwiye ati ndagwaye 3 sanga baje kubitegura ndabitegura hewe ibaze uri imbere y'umukuru w'igihugu gutya ugira utwenze urakwiza 27 ibyo wateguye nta numwe abizi antwe tazigenda muri ville ngo ngomera amashi singiba kwa mama ako kantu karakomeye antwe inzu ya Sami kare hari bangahe bapanze hari abapanze muri Mystique no muri X komo kan hewe ndagenda imbere ya president bose bari hajya ayi ndavuga ati mwaramutse neza mvuga ndiko ndayamanise sinzi ko ndayamanura imbere y'igihugu ntuze ndavuga nti mubuze umaze gukora uzovukorera abandi tuko turavyumvikana ndatwenza biranka cyangwa resha ya beatbox birantabaye muri beatbox nagize akana karanga sa alikambira mevemire gusa tari trani nayo nakira anikomeze musi ya trani nayo giye musi ya trani sinakira umeze neza reka ndababwire je nize scientifique sivyo ndaganda babwira yuko igitega mugira umuntu wagatangaza je nize scientifique nukuvuga ndavye ingene abasuma babaye benshi igitega hari kintu ngira nkore muzovuga musozikira muravuga muti hari umuntu yaciye mwese murazi yuko umusuma ye gutegereye abagira kwibe telefone imashini amahera ubusugi kubakobwa mugagenda ngo ndababwira ngomba nkora ikintu ku buryo abasuma atazosura kutwiba ico kintu ni giki urabona abastare canke aba egemani bafite umushatsi mwinshi sivyo ngomba nkora ikintu mu mushatsi ku buryo uwo mushatsi nzokoramo umuti uvura mpox murayibona biga vy'inkende uwo muti uzobugurwa agaplakete kamwe 1 million umva gene muti uzobuzimvye nukuvuga umuti nzokora mu mushatsi bisigura ngo umusuma agutegereye mwijoro azokumwa mwabakobwa azogukura kibisuko mu gatondo duhuye uri umukobwa Yoza kukira ubara bayo telefone ugati we baraye bakomoye hama ndabibutse yuko twese ku isi turuba kwa fere murabizi ituma tubaterereje ari abashitsi ubunyere twari twifuje ko dushigikira Lennox Live Band ku nshuro ya kabiri nshuro ya mbere barabikoze n'ubu barasuye barabikoze ngaha muri kino kibanza babikoze mu ntumbero kugira ngo babanenye babanezereza ari amafaranga n'ukuri imuze kubaza ngo ndayajya ndababwirira n'igiti cyavuyemo ko je vraiment no muri korale baranyubaha murabaza gasongo ego vraiment n'ukuri kw'Imana ego tugiye gusura kwakira Lennox Live Band ndashakira mu kubakira deuxième partie Avuze TV
Avuze TV, we could cry. Oh.